atumara ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Ubwoba bushire muri uyu mujyi uzobamwo. Shira ubwoba. Uwagaburiye abantu barenga 5,000 azokubeshaho muri uyu mujyi mu izina rya Yesu. Ubwoba bushire. Ngira amagorwa. Madame nawe yaguma telefona. Hajya abadami nukuri nibubahwe. Uzi yuko batamenya ko umugabo abura amafaranga. Nawe umwereka gutya, nawe umwereka ngo dore. Ugiye hajya ugarutse aragusaba. Icya kabiri, abadamu nibubahwe. Abadamu nakantu nagize ubukashakashatsi kiwanje. Abadamu urumva madame ntiyarazi ko banyivye ngo uranzanira ka ngo nashika mu nzira unzanira ka. Urumva abadamu nibubahwe. Cya kabiri, abadamu amafaranga ubahaye yose birakwirana. Umuhaye 2 birakwirana, umuhaye 5 birakwirana, umuhaye 10 birakwirana. Umuhaye ngo arakugarura ntakugarura. Acha kubwira ati byakwiranye. Birakwiranye. Wewe umuhe usina umuhe ngo kumugoroba ngo aragusubiza nagusubiza ati wasubije ati byakwiranye. Umwegera ati byakwiranye gute? Arakubwira ku botike akanaka ahubwo ongerako. Azo baramukubise arabambwa. Abantu bose ati ndabambwe. Arapfuye arazutse yiyereka abigishwa bonyene gusa iminsi 40 ababwira vy'ubwami bw'Imana. Ico ni kimenyetso cyo guca bugufi. Ndababwiza ukuri, iyo abari je bakankubita nkabambwa, abantu bose ati ndabambwe, ngacafa ngacanzuka jewe ntibari kunkira jewe. Nachamengera kwa Rubangura saa 8 ngacandengana ati mwambonye. Ngacamanuka ngaha Nyabugogo ati mwambonye. Ngacanduka Nyamirambo ati mwambonye. Ngacamanuka ariya mu Bijogoro ati mwambonye. Jewe ntibari kunkira. Narababwiye umugabo atagize fire yagiye mu bagore b'abandi baramukubita bamukuramwo amenyo. N'inshuti yanje ntamenye afise. Mwarimu yavuze ati nimuvuga ati haleluya. Twese tuvuga ati haleluya nawe ngo fuya. Uba dafira ifire baramukuye afise ingoroshi. Hari umugenzi wanje aruka kundwara ahantu ngo ari umukozi w'Imana ngo akome ngo amavuta. Turajana kugira naje fashwe mu bandi. Ebana ayo nabonye. Baratanga amaturo. Barahaguruka. Naje candahaguruka. Aravuga ati mutonde umurongo. Yewe baba we. Atangura kuri umwe. Hasi. Uwa kabiri hasi. Mbona bose baguye hasi cyangwa nasigaye jenyene. Dati jewe ngwa hasi jewe. Ndamurengera mukawera mu bwenge. Jewe nangoza kukuboko reka ndakwereke ngira mu mayeri. Iyo baracangira mu mayeri cyasenga nka karate ngira gutya ati haleluya. Kugira ngira ati haleluya. Kugira kaboko nakazane ngati haleluya. Ashisi wanje haleluya. Ashisi wanje arapuriza ati azashase kuzana kaboko asanga meze gutya. Acaragedari ndavuga ati jiyo nyene. Jewe ngwa hasi. Awidi acabona yuko buguru izugi. Kugira asoke yagize amayeri akomeye. Ngo yaca yigirisha imodoka ngo jikranya jim kumbe aragiye kera tuje
arasohoka ageze hariya ku ikaburimbo aca ariyanagura ati urakoze umuka wera. ariko umuntu atarimo amavuta yamagagaye ameze nk'ibirika. Ibirika n'isuka yamimeze uko. Ibirika kugira isuka ifata ku ngufu. Hari abantu bameze nk'ibirika, no mu gutanga n'ibirika, no muhira n'ibirika, bagagaye nta mavuta. Zingura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Abiki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Dusome reka ndabagore mu byubahiro byanyu ni mu byaguruke turisome tuvyagurutse. Ni mu byaguruke turisome tuvyagurutse. Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'umunani. Uwo murongo umwe gusa. Umunani. Tusabe uhabonye mu Bibiliya y'Ikinyarwanda adozejwe asome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Arivuze ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Igice cya mbere umurongo w'umunani aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Ni muvyagire mu byubahiro byanyu. Abantu batanze nitwa Barutazaro, iwacu ni Burundi, nkaba ndi inshuti yanyu kuva kera, ntararonka agasosi neza, ubu Imana yaramaye isosi n'isupu. Rero ndi inshuti yanyu, ndashimiye Imana impaye aka kanya, ndashimiye n'umushumba wacu, muvyeyi wacu mama Pasiteri kuma aka kanya, ndamushimiye. Mufise mama umuyobozi mwiza, yambara neza akekwiza. Je murangenda nkaraba nk'abatari ko kweri uyu mama kweri ntabona ko ariko araduhenera kweri. Ni mumutonge bigaza ati Imana imongereze umugisha. Bakahenera bakankavuga ati umuntu akaguma araba nyene hariya akaguma agira gutya. Rero ndamushimiye. Kuwa kane twari ngaha, ni kuwa kane. Kwa kane yari yantumiye candaza tureregwana mama tagorana ari hano nagiye kweri ndababara. Abantu barindiye uyo muyobozi w'umumama umupasiteri aranka ko binjira ngo mbere yo kwinjira ngo nibazane ituro kweri ngo nibazane ituro imbere ko binjira mu biro bakabonana ngo nibazane ituro. Bene data, tumvise ijambo rivuga ati ngo duce ubwenge, ibaze kukwaka amafaranga kugira umubonane. Mureke witahire mu izina rya Yesu. Ndababara sanga batonze umurongo, ndavuga ati abako mutabinjije ati nta turo. Ndababara kweri nuko. Rero tukore gukanura muri iki gihe umuntu akabona kure. Tumaze kumva ijambo rikomeye, abaje mu nyuma tumvise ijambo rikomeye. Ndabibutse yuko inzu idafise rufatiro rwiza irasenyuka.
hajya rero ijambo rya mbere ry'urufunguzo iba ari urufatiro rukomeye tumvise ijambo rivuga ati mwirinde ibiboreza ibisindisha ngo kandi ngo duce ubwenge tubane amahoro n'abantu bose kuko umwami wacu Yesu agomba kuza. Jambo rikomeye nibaza umaze kwakira ibitari bike. Ni kuri byo rero kiresa umuntu yo bagwaye. Hari ingwara ntinya cyane, ingwara yo mu nda ya yindi yo mu nda murayizi. Iriya uri uduharage ucuje hari. Uriya kantu ururu hariya. Ariko iyo ukomeye ujya neza bikaguma, ariko iyo igwaye twagiye muri Kongo baraturoga, muri Kongo n'abantu babi kuroga umushitsi ataco yabagize. Muri Kongo twagiye turi batatu baraturoga, hari abantu batagira indero, kuroga umushitsi yitangiye agatike bakamuroga. Mugenzi wanje baramuroze, twari twajanye mu ivugabutumwa, hagaze imbere y'ishengero kwera twarakurikirana, niwe yatanguye, jewe nari wa nyuma, twari batatu undi bamutwara ahandi ku yindi paruwasi, tuguma ngaho turi babiri. Abari watangura atanguye agejeje hagati yinjiye gatoyi bamuroga diyare bene data. Atanguye kuvuga ati acabwira umurongozi ati ndaje gatoyi, acaja muri wese bashira abaririmbyi bararirimba, ikora rirahera bahiyindi, batuma umudiyakoni ati genda umubaze ko yarangije. Diyakoni araza ati yewe warangije? Ati wapi biranze. Yagumye muri wese, twasose mu rusengero nawe bica birahera. Mani irafasha, diyare niyafashe, Mana warakoze. Je nariko ndigisha bantera sevu, je banteye ibindi nariko ndigisha ninjiye bantera sevu ati haleluya. Dati ibi bintu nibikikwera biranka ngumako gushika bangumbita umusonga canigisha ameze gutya, baca bibaza ko ari postere ivuga butuma kube n'umusonga bankubise meze kugenda ndigisha cyanumvijwe ati vangaho kumazabaho wigishe uri hajya imbere, cyanda koroka nigisha ari imbere, mpagaze hajya imbere, isevuri iragenda n'umusonga uragenda, cyanda avuga ati ndaguma hanyene yari asubirayo ndaguma hoyi. Ndashima Imana kubona diyari itafashira agatsindwa n'Imana. Rero kwa kane twari ngaha turirigwana tugira ibihe byiza, acama agafana no kugenda, acama amafaranga ndagura agafyufyu hariya, ndanywa amata y'ifyufyu ndamererwa neza. Ni mu mutunga ibigaza ati Imana imongereza umugisha yamaye ifyufyu. Ifyufyu ni yama amata ari kivuguto na ya yandi muyita gute? Twe twita ifyufyu. Mu Kirundi uvuze ifyufyu ni inda y'ikinyendaro. Ishushu ni inda y'ikinyendaro. Rero mu Kirundi uvuga ifyufyu. Nuko rero murakoze cyane. Abo twari kumwe kuwa kane twagiye ingira ryoshe komamashe ingira ryoshe. Biboneka yuko ntibari nga kuwa kane bamwe kubera ntibayizi. Kuwa kane niravuga ati ingira ryoshe, mucavuga ati zamurajya kujya ijambo ry'Imana ni zamurajya uko nyene ingira ryoshe, mwitabara ati zamurajya. Kandi indirimbo ndijanye n'ingoma ijanye n'amashi, mwitabara ati zamurajya ingira ryoshe kunda kujya sawa ni zamurajya kujya ijambo ry'Imana. Rero muririmbe, kandi bavuga ari agatabo nasomye, iyo umuntu aririmbye akanezerwa agatwenga harimo umuti.
ariko iyo umuntu ataririmbye akaguma ajya imisaya upfa vuba. Upfa vuba kubera iyo ujya imisaya muhira no ku kazi no mu nzu y'Imana hari imitsi ziba ngo ari imitsi ziba hakazamo ibintu by'ibigwara. Ingira ryoshe kunda kurya jambo ry'Imana. Oya ni zamurajya para zamurajye zamurajya ni zamurajya zamurajya. Ingira ryoshe ingira ryoshe kunda kurya jambo ry'Imana. Matayo, Luka wewe, Zaburi, kya 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 kya. Umugabo ayiriye ndakubita umugore. Umugore ayiriye yubaha umugabo. Kya 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 kya. Bon appétit. Asama cyane nanjye ndozuza. Kya 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 kya. Bon appétit. Murakoze cyane. Karero ndabaganirize buhoro buhoro kubera uko nari cagiye n'ubu myaka igenda itera imbere sico kimwe. Umuntu agenda ahumura rero reka rero ndabaganirize buhoro buhoro. Jambo ngomba ko tuganira ko ni jambo rivuga ndabibutse umumaro wa mpwemu yera, umumaro w'Umwuka Wera. Aya majambo Yesu n'amajambo y'ugusezera, amajambo ya nyuma. Yari amajambo ya nyuma y'ukubasezera, ni jambo rya nyuma yabasezeye, ari nko gusezera ijya nyuma bari kumwe amaso ku yandi, ijambo ryugara yandi ya nyuma. Ndabibutsa yuko yari kumwe n'abigishwa, kandi yari kumwe n'abigishwa 12 Yuda ntiyari bwavemwo. Ndabibutsa yuko umuntu umwigishwa yabari imbere yiwe kugikiriza yari Yohana. Yohana arafise umumaro, yacunga protokoli y'imbere. Ndakwifuriza kuba umuntu ufise umumaro, aho uba aho wirigwa uba umuntu ufise umumaro. Iyo umuntu afise umumaro arifuzwa. Cyo gituma Yesu yababwiye kujya ataragenda vyoba vyiza nkagenda kubera uyo Mwuka Wera afise umumaro. Iyo umuntu banye n'umuntu ufise umumaro, iyo yimutse nugomba ko yimuka. Iyo umuntu afise umumaro, niyo apfuye abantu bararira. Nigeze gutunga umuntu atagira umumaro. Bene data nukuri ndabibutse nigeze gutunga umuntu atafise umumaro mu nzu. Turavunika na madame. Inzu yari gwanje, igitanda yari jewe, amatara n'amazi n'ivyo kurya, ariko nakintu yakora. Umunsi umwe amazi yaraheze, baja kuvoma, madame aja kuvoma n'abaguma ngaho. Nta n'ukwiyumvira ngo hanagura ikirato, ariko tugiye ku meza yakata itongo ringana gutya. Amatara nagaruke, aka kantu kweri kariho katuma ndatembera. Yakata itongo ringana gutya. Nta kintu yakora, ariko ku meza itongo ringana gutya rinini. Sinigane nori babwira iryo tongi. Mwese murabizi yuko ubugari buba bumeze gutya, sivyo? None ubugari bumeze gutya, mwese murabizi umuntu akata twakata ngaho akaca yatakino.
none ukibaza ngo nta kintu cyagikumye bwose bwagiye ino. Ariko nta kintu yakora. Ariko ku meza itongo ingana gutya. None turi mu cyumba, urazi ko umudamu n'umugabo baganirira mu cyumba utuntu. Ndabwira madame ati none ku meza uhabona gute? Madame arambarira ati sheri, ndabona itongo rinini. Ndamubwira turiya muntu ririya tongo riravuna, iyo aba afise umumaro none ntacyo akora, nta mumaro afise, n'ibirato ntahanagura, kubera madame niwe yari yaramuzanye. Madame niwe yari yaramuzanye. Madame acarambara ati ngo urabona ngo amaze amezi 2 ngo ntaramenyera, ngo igituma kati itongo rinini ngo ni kubera ataramenyera. Ndavuga ati madame urabicuritse? Ndamubwira ati madame ahubwo niyamenyera. Oya tuvugisha ukuri, amaze amezi 2 ntaramenyera itongo ijya gutya. Oya niyamenyera nawe. Ndabwira madame ati ahubwo niyamenyera niyatari. Madame acaravuga ati rero uzora ndabasangiza ngira igituma katari nini ni kubera dusangira turi benshi. Ndamubwira tuzora udusangiza ngira nazo sura gukata runini. Madame ati ye. Madame agenda agura inusu ya kawunga, kandi inusu ya kawunga ni nini ya ku bantu 2 hamwe n'akanyama. Hanyuma rero agira nyene ku meza ubugari. Madame aja mu cyumba, dusigara tujya turi 2. Jeca ndakata rimwe, nta nukungira imbabazi ngo ndi mwene urugo. Ndakase rimwe aba yatatse, ndakase 3 bwose babwaheze. Caja mu cyumba ndawaterega sida hafi. Ye baba we, uyo muntu nta mumaro yarafise, ariko kutonga ijya gutya. Madame aravuga ati ndamubwira ati ni kwa kundi nyene. Ndabati none tuzobigeza gute? Cyamenya amayeri. Ndamubwira ati madame ubu ucumvye ubugari, umuntu wese n'akagari kiwewe. Umuntu wese n'akagari kiwewe, kubera yagahejeje acaja kuryama. Nahandi yaduhohotera ngira ingana gutya. Umuntu muzobona acurana, muzore mugira umuntu wese n'akagari kiwiwe. Uyo muntu nta mumaro yarafise, acaduga mu caro. Ndamubwira ati mbere yo kuza uzobanza utelefone ntufe kuza. Nubu aracaterefone ati ndashaka kuza. Nguma ndamubwira ati turiko turabiraba mu mutima ati gumiyo nta mumaro. Ngirira mugenzi wawe mbwira ati ubu umuntu ufise umumaro. Haleluya, haleluya. Ubu umuntu ufise umumaro muhira, aho uba, aho wirigwa, no mu nzu y'Imana. Ubu umuntu ufise umumaro. Yesu rero arabwira abigishwa ti Umwuka Wera afise umumaro. Vyoba vyiza nkagenda, none nworaba ingene tekinika nkahagarara hajya kwera aka kantu, mukaraba ingene mpagarara hajya kwera. Nakundi reka kanihangane. Aya majambo twasomye, Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kuzuka, ngo arabiyereka. Ndabibutse yuko amaze kuzuka Yesu ntiyagiye mu ijuru ubwo nyene, ngo yiyeretse abigishwa iminsi 40, ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana iminsi 40. Ibibazo baramukubise, arabambwa,
abantu bose ati nabambwe, arapfuye, arazutse, yiyereka abigishwa bonyine gusa iminsi 40 ababwira by'ubwami bw'Imana. Icyo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ndababwiza ukuri, iyo abari nje bakankubita nkabambwa, abantu bose ati nabambwe, ngacafa ngacanzuka, jewe ntibari kungira jewe naca mengera kwa Rubangura saa 8, ngaca ndengana ati mwambonye, ngaca manuka ngaha Nyabugogo ati mwambonye, ngaca nduga Nyamirambo ati mwambonye, ngaca manuka ariya mu Bijyogoro ati mwambonye. Jewe ntibari kungira jewe ntibari kungira. ngo ariko ni ikimenyetso cyo guca bugufi, ngo yiyereka abigishwa bonyine gusa, ngo ababwira by'ubwami bw'Imana. Aha rero bari 11 Yuda yari yavuyemo, baramubwira ati abiyereka amajambo ya nyuma yaganiriye nabo mu mubiri, kare agiye yababonekera mu muhemu, aya n'amajambo ya nyuma yo gusezera. Baramubwira ati mwigisha, iki ni igihe cyo kugarukana ingoma ya Mesiya. Yesu aravuga ati si byanyu kumenya umunsi cyangwa isaha, ngo ariko muzahabwa ubushobozi, imbaraga mwe muyera niyabaza ko muzaba ivyabona vyo kushingira indahe i Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Yesu arababwira ati rero Umwuka Wera vyoba vyiza kaza, nimugenda ahantu murindirireyo Umwuka Wera. Cyambere umumaro w'Umwuka Wera muri urugendo ro kuja mu ijuru, Umwuka Wera ni ifire. Murabona imodoka itagira fire, igiye imbere iragonga, isubiye inyuma ikagonga, ariko ifise fire irakubita fire. Umwuka Wera ni fire. Iyo umuntu atagira fire arasambana, iyo umuntu atagira fire ata umugore wiwe, iyo umuntu atagira fire ariba, iyo umuntu atagira fire. Ariko Umwuka Wera, Yosefu yarafise fire kwa Potifari, fire kagira fire. Narababwiye umugabo atagize fire yagiye mu bagore b'abandi baramukubita bamukuramwo amenyo. Ni inshuti yanjye nta menyo afise. Mwarimu yavuze ati nimuvuga ati haleluya, twese tuvuga ati haleluya, nawe ngo fuya. Uba ndafira ifire baramukuye afise ingoroshi, ndashobora kuvuga ati haleluya ngo fuya. Tugire fire mu izina rya Yesu. Umwuka Wera ni fire, tugira fire. Yosefu wirabujo aramufata ati tujyamane. Yosefu ati sishobora, ubwo yamubwira ati turi babiri gusa nta n'umwe atubona. Yosefu ati nubwo atari n'umwe atubona Imana irambona. Yarafise fire, ariruka ahunga icyaha. Umwuka Wera ni fire. Aho hari ubusambanyi ari bwinshi, tugira fire. Umwuka Wera ni fire, muzabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira. Ni fire rero turamukeneye muri iki gihe, tugire fire. No mukumunwa tugire fire. Niba kuvuga numa ugire fire, niba kubeshera numa ugire fire. Pastor rero kubatiza umudashanje umutamakazi, haravuga ati wifata neza, cyayifata neza. Haravuga ati rero ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Acamushiramo mu mazi, amusizamo mu mazi umutamakazi, acavayo n'amazi mu kanwa. Kandi cyambere barabigisha tubumba iminwa.
icya kabiri wifate neza, ariko we ntiyabumba iminwa, amukuramo n'amazi mu kanwa ya Yorodani ati pasiteri ati nakubwiye ubumba iminwa none uyasize mu kanwa uciyumira mukecuru, ni kubera iki mukecuru? aca aramwishyura ati nagomba n'akanwa kabatizwa, ati nagomba n'akanwa kabatizwa, nako nyine kabatizwe. Umwuka wera ni fire no mu kanwa, nimuvuga ati amen. cyo ni cya mbere. cya kabiri, umwuka wera muri urugendo. cya kabiri, umwuka wera, Bibiliya iravuga umwuka wera aduha ubwenge. Yesu aruka kubwira abigishwa, aravuga ati uyo mwuka wera niyaza ngo nimwashika mu rukiko nimukwiganyire ku cyo muzovuga, umwuka wa so azoba icyo muzovuga ako kanya. umwuka wera aduha ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Dawidi abura uburagamo ngo arahunga, ashiduka ashise mu Bafilisitiya, ku Bafilisitiya. noneho aca yicara mu bantu. Bibiliya iravuga ngo umusirikare umwe aramugundura, yari yifuse mu maso kugira batamubona. umusirikare umwe aravuga ati ngaha Dawidi ari ngaha. baravuga ati kubera ko ari ngaha, ati ninde? ati nguyu, haguruka. Dawidi arahaguruka. umwuka wera afise umumaro, umwuka wera afise umumaro. Bibiliya iravuga ngo, baravuga ngo uyo niwe yishe Goliyati. ubu natobwe ni kumuca umutwe, kimwe ku kindi. cya kabiri, baravuga ati nimumucunge, natora ibuye hasi. twarumvise yuko ari umuhanga mu gukubita ibuye, aguma ahagaze. kisha aravuga ati mugare amarembo, nariya mugare. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera acabwira Dawidi. Dawidi aravuga ati Mana ndapfuye, iby'iwanjye biraheze, bugaye inzugi, none Mana ubu akira ubugingo bwanje. Imana iramubwira ati jewe ndi Imana ishobora byose, kubwo umwuka wera urava ngaha, kubwo umwuka wera urahava. Iyo Dawidi ati none ndahava gute? Imana ibwira Dawidi ati kubwo umwuka wera Sara Imana Sara ati Sara. babona umugabo muzima ahagaze. hajya umuntu afise ubwanwa bunini, hari ukuntu agira wakumva ubwoba. iyo umuntu afise ubwanwa akagira gutya ngo wakwirukaga. noneho bagombye kumutema umutwe, babona umwuka wera abwiye Dawidi ati Sara. babona Dawidi ngo ati Sara cyane. babona Dawidi ati yeee. babona umugabo muzima atangiye kujya ati yaaa. Bibiliya iravuga ati ngo akagenda ku bibambazi, ngo akaharamba ku bibambazi ati ya. agasubira agaca urukonda, akagira ibintu bya gutya, akacagira ati akaca yegera ku ati mu gutwi. kenshi aravuga ati ariko vrema mwabonye ko nje nabuze umusazi.
muri iki gihe mwabonye ko twabuze abasazi, iki kigabo nubona ko cyasaze, umwuka wera ati sarati aravuga ati ubunyene ugurura inzugi. Cya kabiri ni mu rusori. None Dawidi acabona yuko buguruye inzugi kugira asohoke, yagize amayeri akomeye ngo yace yigirisha imodoka ngo jikaranyenya jim kumbe aragiye kera ati kera arasohoka ageze hariya ku ikaburimbo aca ariyanagura ati urakoze umwuka wera. Mwuka wera aduha ubwenge. Hari umugenzi wanjye aruka kuntwara ahantu ngo hariho umukozi w'Imana ngo akomeye ngo w'amavuta, turajyana kugira nanjye mfashwe mu bandi. Abana ayo nabonye baratanga amaturo, abahaguruka barahaguruka, nanjye nca ndahaguruka. Aravuga ati nimutonde umurongo. Yewe baba we, atangura kuri umwe ngwa hasi, uwa kabiri hasi, mbona bose baguye hasi, cyangwa nasigaye ndi jenyine. Ndati jewe ngwa hasi jewe, ndamurengera mukawera mu bwenge. Jewe nankoza ku kuboko, reka ndakwereke ngira mu mayeri. Iyo baracangira mu mayeri cyasenga nka karate, ngira gutya ati haleluya haleluya haleluya, kugira ngira ati haleluya, kugira akaboko nakazane ngaha ati haleluya haleluya. Ashisi wanje haleluya, ashisi wanje arapuriza ati ashashe kuzana akaboko asanga ameze gutya, acaragenda hariya. Ndavuga ati jiyo nyene jewe ngwa hasi. Umwuka wera aduha ubwenge. Haleluya. Ngwa hasi jewe. Muzabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Mumaro umwuka wera aduha ubwenge. Somya Bibiliya ijambo ry'Imana. Cya kabiri umwuka wera atumara ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Ubwoba bushire muri uyu mujyi uzobamwo. Shira ubwoba. Uwagaburiye abantu barenga 5,000 azo kubeshaho muri uyu mujyi mu izina rya Yesu. Ubwoba bushire. Nukuri ari umuntu agira ubwoba. Uzi ko umuntu agira abana bajya kumva ubwoba, abana bagakubita imyaka bakajya. Hari abantu bayikira cyo muceri umengana gakorasi timega. Aba bana ko bisigaye bijya nk'ingurube kubera ubwoba. Shira ubwoba bazobaho. Uwagaburiye abantu barenga 5,000 uzobaho mu izina rya Yesu. Mukawera tumara ubwoba, aheruka kumara ubwoba Shadraka na Meshaki na Abedenego. Bibiliya iravuga ngo umwami aravuga ngo kiriya gishushanyo utazogisenga hazoterwa mu itanure ry'umuriro. Abasore 3 ntabwo bari bafise umwuka wera. Babwira umwami atari abasore 3 base gusenga imana zabo. Arabahamagara aravuga ati Shadraka na Meshaki na Abedenego, mwase gusenga imana zanje ibigirankana. Bibiliya iravuga ngo baramwishura ngo ntidushobora gusenga kiriya kintu kitavuga mu ijuru hariho Imana. Kandi Imana yacu dusenga ishobora kudukura muri iryo tanura ry'umuriro no kudukiza muri uko kuboko kwawe wowe Nebukadineza. Bongera kurindi jambo ati nubwo itodukiza twebwe ntidushobora. Ubwoba bwari bwaheze, abasore bari buzuye umwuka wera.
aravuga ati nuko munyishuye reka ndabereke. Bibiliya iravuga ngo barabafata babatereramwo, ngo babatereyemwo Yesu kizimyamoto kera yabitanga indani. Yesu rero ni kizimyamoto. Bashitsemwo basanga Yesu ari imbere n'abo bari inyuma, baca bagira defire mu muriro. Defire je ndomo Kristo, je ndomo Kristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kandi iyo ndirimbo usize kundi umuntu nicotokaho. Umviriza mvuge, je ndi aposo wapi, je ndi umukuru w'abaririmbyi wapi, je ndi dirija wapi, je ndi umukuru w'abasenzi wapi, je ndi mwarimu wapi, ariko je ndi umukristo. Kiracamo ngo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, uzora unezerwa namukira umukristo. Ngo babatereyemwo Yesu abitangira imbere. Nebukadineza arabatereka numva ingene buturika, ararindira arabura, agiye kuraba, aravuga ati yemwe mwateremo abantu bangahe? Ati twateremo 3. Ati si 3, ndabona ni 4, kandi wakanasa n'umwana w'Imana. Ntabwo bari bafise, barimo imbaraga z'Imana. Umumaro w'Umwuka Wera atumara ubwoba, ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Ubwoba ni bubi, ubwoba ni bubi. Abasore ntabwo bari bafise muri urugendo muri iyi minsi. Kora ubwoba ingene uzobaho, kora ubwoba bikugose. Yesu yarazuse n'umwami. Muzahabwa ubushobozi, Umwuka Wera n'abamanukira. Cya 3, Umwuka Wera aratuvugira. Ngo mu ijuru dufise umuntu atuvugira. Ndagomba muri iyi minsi akuvugira mu izina rya Yesu. Umunsi umwe nagiye muri Kenya baranyiba, muri Kenya baranyivye. Haciye imyaka nka 10 gutyo cyangwa 8, kandi banyivye mu mayeri, mu mayeri. Muri Kenya baranyiba shogi, kandi banyivye mu mayeri akomeye. Nanira karakasume kashirire ngaha. Rero ingene banyivye bene data, ingene banyivye mu rusengero, umuntu umwe angabira ipataro ngomba gutaha, hasigaye yinga, yumva yuko banumiye ahandi, yumvise ko banumiye ahandi, acaguma merekeza. Agumya merekeza aho nja hose, kamerekeza, akandira tagisi, akanyinjiza muri restaurant, akangaburira ivyo kurya, angira umugenzi akomeye. Kumbe sinamenya ko ari umusuma. Hasigaye iminsi 2 basezeye no muri hoteli nahavuye. Aca aravuga ati rero umugore wanje yagwaye, raba amafaranga ufise yose ume ahubwo nzokongera ko n'ayandi. Maze guharura ingene yangabe ipataro, ndavye ingene tuhora tujyana, akama n'icakura. Ndabona uyu muntu ni umucuti nashobora kunyiba. Cyafata udufaranga twose ndamuhaye mu minsi 2. Bukeye ndamutelefonye, ndamubura. Ndaja ku rusengero ati wa muntu yangabaye ipataro, mukristo wawe ari he? Nguriya ngo yinjira agasohoka ntawezi. Yo ngira amagogwa. Madame nawe yaguma telefona. Hajya abadami nukuri nibubahwe,
uzi yuko batamenya ko umugabo abura amafaranga, nawe umwereka gutya, nawe umwereka ngo dore, ugiye hajya ugarutse aragusaba. Icya kabiri, abadamu nibubahwa. Abadamu ni akantu nagize ubukashakashatsi k'iwanje. Abadamu urumva, amadamu ntiyarazi ko banyivye, ngo uranzanira aka, ngo nirashika mu nzira unzanira aka. Urumva, abadamu nibubahwe. Icya kabiri, abadamu amafaranga ubahaye yose birakwirana. Umuhaye 2 birakwirana, umuhaye 5 birakwirana, umuhaye 10 birakwirana. Umuhaye ngo arakugarura, ntakugarura, aca kubwira ati byakwiranye. Birakwirana. Wewe umuhe, usida umuhe, ngo kumugoroba ngo aragusubiza, nagusubiza ati wasubije, ati byakwiranye. Umwegere ati byakwiranye gute, arakubwira ku botike akanaka, ahubwo ongerako. Rero madami ntiyamenya ko banyivye, ngo uzaniraka raja ati ye ndabura ingene mva muri Kenya. Ico gihe Umwuka Wera aratuvugira, candaza ndabura ingene nurira, turamurondera uyo muntu turamubura. Ndagira amagogwa, abo baseze ku rusengero muri hoteli nahavuye, ndiyumvira ingene ngera i Burundi, wapi biranka. Candonka ikimodoka c'igiporoporo, umuntu umwe acarashira ko ati jewe nta mafaranga afise yo gushikana, ariko ndafise ikimodoka kiruzuye, uricara inyuma kandi ndagushikana i Kampala. Ndavuga ati nta kibazo, shikana i Kampala. Candaza nico kimodoka igiporoporo, turaza ni Kampala. Aho i Kampala nta muntu tuzinanye ico gihe. Candashika n'ishakoshi n'inzara, udufaranga batwivye. Ndiyumvira ingene naha mu mutima ati coshikana i Kigali basi, fise abagenzi, sinobura nuwoshikana i Burundi. Ndabura, niko ndagenda buroboro n'ikigapo, camura n'ikigerageza ikindi. Hariya kuri Rokwe i Kampala, imodoka ikirangonga pufu, cangwa hasi, nguye hasi. Canumva abantu bariko barantsindagira, urumva bariko barantsindagira, batsindagiye. Rero njyamye hasi, kumva wangonze yari umuzungu. Rero nuguriye amaso, yariko arantsindagira avuga mu Congereza. Nanjye ico gihe na Congereza narizi na kamwe, ubu nomenya na kamwe basa, ariko ico gihe wapi, nta na kamwe. Kandi Icongereza kiri kwisha. Hari Icongereza umuntu avuga ukamenga na kanyoni kariko karabati, nico yavuga wamenga na kanyoni. Yariko arantsindagira avuga na kanyoni. Muri ivyo vyose ntavyo numva, nta n'Icongereza na kimwe numva, ariko arantsindagira avuga. Ndamuraba, niko ndamuraba nyene ino nababaye ino abana, ariko aravuga ntavyo numva. Ariko ikintu numva kamwe, yavuga Ivyongereza vy'isi, ariko yavuga mani narayumva. mani narayumva. Ibindi vyose navyo numva, ariko mani, Umwuka Wera mani. Aca kura dorare arama, aca shika aratsindagira Ivyongereza navyo numva, ariko yavuga mani. Aca makabiri, kumva bumva Icongereza
ngo yatsindagira avuga ati reka we duhezanye, polisi nize byoba birebire, wowe duhezanye wigire no kwa muganga, je nibandanirize ibyo byose navyo numva ariko mani. Yavuze ibyongereza amagatatu, aca aravuga ati haguruka, aca ndahaguruka, ngize gutya numva ngaha agashoki, aca aravuga ati sawa, ati genda, ati sawa, aca arurira, naje aca numva agashoki gaca afata ikigapu n'amadolari yamaye gatatu, ca ngenda afashe ngaha, ca ndagenda acumbagira gatoya, polisi iraza ati we hagarara dupime, ca ndavuga ati namubabariye mwebwe, ca ndavunja, ca ndonka amani, ca ndonka itike, ca ndonka n'isupu n'isosi, umuka wera aratuvugira, umuka wera akuvugire muri iyi minsi mu izina rya Yesu, akuvugire mu kibazo cyawe, akuvugire ukuri kose, akuvugire. Umuka wera aratuvugira. Bibiliya bati umuka wera, kindi umuka wera, umumaro w'umuka wera ni amavuta. Twibutsanye, amavuta ni meza. Navuye muhira fise umuryango uvuga, umuryango wanje waravuga, warugurura ugakoma induru, warugurura wagira mu ico umuryango wo mucuma, narugurura ukumva ngo nakugarake mu buryo uri umushitsi twagushikira umaze kuva ko twaje, waza ati koko karibu, mukugura ati madame aravuga ati uru rugi ruzamagara abajura. Ca ngenda afata amavuta, ca ndashira njya mu mapata, yayandi y'iwacu ndashirako mu mapata, navuyeyo udasubiye kuvuga, ubu mukugura ni kubera iki? Ni amavuta. Dukeneye amavuta mu kigeragezo, uceceke, Imana ikugwanire mu izina rya Yesu. Mukawera na mavuta. Hari karita imwe, iyo bafashe ikijura, igisuma, baca bica ubwo nyine, kimwe kibona kigenzi cyacu bacici, kiravuga ati umunsi umwe bazofata, kica kigenda kimwesha igipara hose, kica cambura impuzu zose, kica cisiga ya mavuta ya mamesa y'iwacu hose, kica kigenda kwiba. Kigiye kwiba, baravuga ati nimugifate, bagiturumbukirako, bagombye kugifata. Ufata umutwe akanyerera, ufata ukuguru akanyerera, ufashe nga akanyerera, kiriruka baravuga ati kubera iki mutagifasha? Ate bana twanyereye. Umuka wera na mavuta agusiga abadayimoni nibagufata banyerere mu izina rya Yesu. Nibagutuka banyerere, ni byose binyerere, wibandaniriza urugendo mu izina rya Yesu. Umumaro w'umuka wera, amavuta atuma ibintu byoroha, biroroha. Bazamuka ngariga, nubona ahangira gutya, harimo amavuta. Baza muganga, harimo amavuta. Nubona ahangira akaguru gutya, harimo amavuta. Hatarimo amavuta, ariko igituma ngira gutya na amavuta, igituma mbuja gutya na amavuta, harimo amavuta. Hari abakristo batarimo amavuta, abene nk'abo baragorana. Jewe iwacu ndumuvuga butumwa nk'abandi na protokoli iwacu. Rero iwacu hari igihe protokora abantu batarimo amavuta bakangora. Hari igihe urusengero rwuzura, mwabona umwanya umuntu akaza akahagarara hari
akaba ati hari mu mwanya kubera protokole cyangwa atiraba ko ari mu mwanya nagira guca nkabona umwanya atego urahari noneho nkaca ndamubwira uyu ati yewe igirayo n'undi yicare akaguma yigirisha guca nk'umuntu atanyumva nkavuga atewe yigirayo niwe ndiko ndabwira yigirayo yicare akaguma agira guca nk'umuntu atanyumvise namubandanya akaca ndabati nibiki aca ndavuga ati uyu muntu arampitana nta mavuta afise ariyo abantu bagorana batagira amavuta ariko ari igihe nicari ku muntu atarimo amavuta ndavuga rimwe gusa akaca agira ati ye rero muri abo ba protokole hari umwe atagira umwuka wera yumye yaragiye yicarika umuntu haramwicarika abona harimo umwanya ati umwanya urahari ati ndawubona ndabibutsa yuko icuma kitarimo amavuta kigahura n'ikindi kitarimo amavuta birajyana umva je naca nihungira ahuye n'undi atagira amavuta aca namwe atewe yigirayo caguma yigirisha nk'umuntu atamwumvise aravuga ati umwanya ati ndawubona atigirayo caguma agira gutya ijambo yamwishuye yacamura bati jewe ndi uwa kera amubwira ati jewe ndi uwa kera wa mu protokole atagira amavuta aca yumva ibintu ino biriko biraduka biriko birajyana ibintu birajyana yaciye afata amaguru aca araterura aca araterera hariya aravuga ati uzoruvy'imbiri wanyu ani mu nzu y'Imana terera hariya aca amagara umuntu ati ngwino wicare aca aricara uyo mu protokole atagira amavuta ahantu hagoranye turungika we tija hariya bamubonye baca biyegeranya ati ngwaho nimubwira kuki ati dukeneye amavuta nimubwira ati amavuta ibintu bya kera reka dukeneye amavuta muzabwa imbaraga umwuka wera niyo abamanukira dukeneye amavuta mu izina rya amavuta iyo umuntu arimo amavuta arakora bavuga umurimo w'Imana agakora ariko umuntu atarimo amavuta yamagagaye ameze nk'ibirika n'isuka yamimeze ibirika kugira isuka yifata ku ngufu hari abantu bameze nk'ibirika no mu gutanga n'ibirika no muhira n'ibirika bagagaye nta mavuta no mu murimo w'Imana icacumi ibiki amaturo ntamenya ati nkure gutari kuzana ituro mu nzu y'Imana niyiyumvira ati iki kizo turakiriha iki kizo akaza guco akaba afise 5 agatanga ikingorongoro ikingorongoro n'igiceri ikingorongoro none tutazi ikingorongoro ubona ururuzu tworuri hagute mbariza mugezo maze tururuzu toruri hagute oya tuta ikingorongoro ariko Imana iguhaye ukagira amavuta ugakora 5 2 tuyegereranije iki kizo turakiri dukeneye amavuta tuba abantu bakora hari abantu n'icacumi badatanga narababwiye hajya iyo umuntu arose 1000 Imana ayijana twebwe tujya 900 n'indajya menshi ni twebwe jewe yabandi Imana najana mwoma jewe najana mwoma jewe no kuvya tuzorujya 400 tunayiwanje uyaranjugira amavuta uzoruntauma
uyariye rimwe nubona kakana amavuta no gukoreye akantu utazosubira nohengera ugiye muri wese ngaca nzivya hamwe nkazivya kati ngaca niraramira bakaca bumva muri wese ati nibiki harazivye ngacaza turayama cyangwa ndayuma none kubw'imbabazi z'Imana ukwezi kwa mbere hameze neza, ukwezi kwa kabiri hameze neza, ukwa gatatu hameze neza, no muri iri joro hameze neza. Umijana jewe no kubwira ati gira amavuta. Iyo ni kode ya mbere. Hari indi kode ikomeye nohengereza ugize ujyate gaca ngwita kode ukacuguma wijate ngo ngacaza turayama ndayuma ati ndege mbwirira mugenzi mbwira ati Imana ni nyembabazi. Vuga ati Imana ni nyembabazi. Imana ni nyembabazi. Ni nyembabazi. Yo muri uku kwezi ntayo munjyana, ntayo munjyana. Yo muri uku kwezi ntayo munjyana. Umijana jewe rero umukristo arimo amavuta arakora. Dukeneye amavuta, tuba abantu bakora. Amavuta n'amavuta, amavuta atuma umuntu yoroha. Ukaba umukristo usaba imbabazi. Dukeneye amavuta mu izina rya Yesu. Muzabwa ubushobozi, imbaraga, umwuka wera niyabamanukira. Umuntu wese mu ruhande rw'iwiwe dukeneye amavuta. Umwuka wera gusiga amavuta, amarozi niyagukurikirana nyerere mu izina rya Yesu. Haleluya. Dukeneye amavuta. Itangazo, itangazo. Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, n'aba Paulo bagenda bataburangije. Naje sindi Mesiya, naje sije nohahera. Haguruka, nimuhaguruke darangije. Tusabe mama pastor yegere ngaha, dushira ibiganza hejuru, dusaba umaramuka wera ugira fire auba awirigwa awugenda. Umwuka wera ni fire tugeza duhanyerera mu gihe cy'iherezo. Tugeze igihe cy'ubusambanyi burenze urugero. Tukeneye fire, tukeneye fire. Umwuka wera akuvugire mu bibazo vyawe. Umwuka wera akuvugire mu mahera y'inzu. Umwuka wera akuvugire, akuvugire. Shira ibiganza hejuru tubibwire Yesu. Nasenga umuvyeyi wacu. Amen. Turamushaka. Reka dusengera abagwaye, reka dusengera abagwaye. Abagwaye shira ikiganza hejuru dusenga Imana. Mwami Yesu turasengera abagwaye, cha mu magufa, cha mu misokoro, cha mu nyama. Ukiza abagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Abaje mu nzu yawe ubakize, ubakoreko. Abagwariye mu bitaro ubakoreko, abagwariye muhira ubakoreko. Abaje ngaha mu izina rya Yesu, umuntu wese umukoreko, umuntu wese umugirire neza. Turasabye imishishagu yawe imutaragurike ko mu izina rya Yesu. Cyubero kibe cyuwawe tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nimuvyagire mu byubahiro byanyu. Nimuvyagire. Ndashimiye Imana yamaye aka kanya. Ndashimiye n'umuyobozi yamaye iminsi ibiri. Ndashimiye na mwebwe mwavyagiye kugira dufashanye mu rugendo rwo kuja mu ijoro. Kuri byo rero
ariko kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu uzotaha. Mwakoze cyane, abumvise amajambo y'Imana mukayizera nimuvuga ati amen. Murakoze cyane.